Ndabaramukije bakunzi ba televiziyo Renaissance nongera ndabaha ikaze muri ano makuru twabateguriye yo kuri uyu wa kabiri igenekezo rya 19 Munyonyo umwaka wa 2019. Zimwe mu ngingo nkuru ziyagize abasirikare b'igihugu bagera kuri 70 barabuzwe irengero inyuma y'igitero c'abitwaje ibigwanisho ku kirindiro cabo cimarura cabaye ku munsi w'Imana. Muraza kubikurikira muri ano makuru. Abategetsi ba Tanzania barabandanya bahimiriza gutaha impunzi z'abarundi ziba mu makambi y'Inyarugusu na Nduta kuko ngo amahoro yiraye mu Burundi. Kuri uyu wa mbere mu Burundi hatangujwe indwi yahariwe ibikorwa byo gufashanya mu makungu. Ivyo bikorwa byatunganijwe n'ishirahamwe Burundi Business Incubator BBIN. Idonido yano makuru ni Mukanyisase. Ndasubiye kubaha ikaze muri ano makuru. Babamenyesha makuru bane n'umushoferi b'ikinyamakuru Iwacu kuri uyu munsi wa gatatu niho biteze kumenyeshwa ko bari kugwa canke baguma mu mvuto. Ku munsi wa mbere sentare isubira mu imanza ya commune Ntahangwa yarabarengukishije bakaba ico gihe bari kumwe n'abababuranira. Iyo sentare rero ikaba rero ariyo itegerezwa kumenyesha ingingo izoba yafashwe. Itariki 19 Munyonyo igize umunsi ugira wa 29 abamenyesha makuru b'ikinyamakuru Iwacu n'umushoferi wabo bari mu mvuto. Kamikazi Christine Ndirubusanyes Mozenzi Terence Harerimana Egide na Masabarakiza Adolphe bafashwe itariki 22 Gitugutu bari kubaje musigati hariko habera ingwano hagati n'umugwi witwaje ibigwanisho n'abajejwe umutekano bakaba bagirizwa guhungabanya umutekano mu gihugu. Kugeza uno munsi baracapfungiwe mu ibohero rikuru y'Ibubanza. Abasirikare bagera kuri 70 nta uzirengero ryabo babuzwe inyuma y'igitero c'abantu bitwaje ibigwanisho ku munsi w'Imana ku kirindiro cimarura mu ishamba cimeza rya Kibira hafi y'intara ya Kayanza. Ico kirindiro cari kigizwe n'abasirikare barenga 100. Amakuru ava mu biro bikuru vy'igisirikare avuga ko Majoro Ngomerakiza yatwara ico kirindiro yishwe muri ico gitero. Tubibaze Frank Kaze. Izo nkuru ziva muri batayo y'amajana 412 ariyo yagwanye nabo bateye. Izo nkuru nyene zivuga ko iyo batayo yari igizwe n'abasirikare 115 isa niyahonyejwe. Umwe mu barokotse avuga ko hashitse ku icumu abasoda 5 gusa. Uwo yarokotse avuga ko abazwa cyane n'imvugo y'ububeshi intwazangabo cyane zo muri CNDD-FDD zikoresha zivuga ko abatera ari abanyamahanga. Ivyo ngo bakabikora kugira ngo ntibasohore amafaranga asanzwe atangwa mu ngwano. Wakemeza ko abo bahangana ari imigwi y'abarundi yitwaje ibigwanisho. Ayandi makuru avuga ko abasirikare bose hamwe bari bagize ikirindiro cimarura bari 112 ariko ngo igihe c'igitero 200 bari mu karuhuko 15 bakaba ataco babaye 8 nabo bakaba barakomeretse ariko 69 nabo babura irengero ryabo. Inkuru ziva mu biro bikuru vy'igisirikare zemeza ko Major Ngomirakiza Reverien batazira Musogoto yatowe ikiziga yishwe muri ico gitero. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwasohoye urwandiko ku munsi wa mbere buvuga ko abateye baje bava mu gihugu cy'u Rwanda hama basubirayo inyuma y'igitero. Ariko umunyamabanga wa leta y'u Rwanda ajeje imigenderanire Olivier Nduhungire we yabeshuje avuga ko u Rwanda ataruhara na rumwe rufise muri ico gitero. Arakoze Frank Kaze. Leta ya Tanzania ibandanya ikoresha imvugo y'iterabwoba ku mpunzi z'abarundi. Ku munsi wa gatandatu barasubiriye kuvuga ko zitekerezwa gusubira mu Burundi vyanka bikunze. Komiseri w'igipolisi yari yagendeye ikambi y'Inyarugusu yavuze ko impunzi zotaha kubera amahoro yiraye mu Burundi. Ni inkuru ya Darlene Irakoze. Inyuma yaho mu kwezi kwa Gitugutu impunzi z'abarundi zababa amajana 5 zari mu makambi ya Nduta na Mutenderi zatahukanywe mu gihugu c'u Burundi. Ubu impunzi ziri mu ikambi ya Nyarugusu nizo ziriko zirahimirizwa gutaha. Komiseri ajejwe impunzi muri Tanzania ku wa gatandatu aho yari muri iyo kambi yabwiye izo mpunzi ko adatahura impamvu izo mpunzi zidashaka gusubira mu Burundi, akagira ko anabasaba ko botahuka mu Burundi ubu bikiri ku neza kuko ngo hariho igihe bizohinduka. Jua linakuchwa linazama, unafanya nini hapa? Jua linazama, linaseruka, linalenga, wewe uko liki hano? Na sasa bado sijaanza kukaza nati huko nje mnakoenda. Aho Yesu ndatangura kugara magorori yo hanze ndiko muzamuraja. Sijaanza bado. Aho sindatangura kugara haja. Nitakapoanza, ninatangura hariya, takosa na nafasi. Muzobura na kajo ya kujiandaa kurudi nyumbani.
muzobura n'akajya ko kwitegura gusubira muhira. Mazingira mnayoandaa huko nje sio mazuri. Ivyo ndiko nateguriwe hanze si vyiza, Kwa sababu sasa hivi nayaona mambo mnayofanya huko na waangalia tu. kuko ubu ndabona ivyo muko murakorera iyo ndabaraba gusa, Lakini kila jambo kwa sababu ni ndugu zetu tunawapenda tunaenda ariko buri gikorwa kubera yuko muri inshuti zacu tubakunda niyo mpamvu tugenda gahoro gahoro. Musitanteri wa komine Kasuru yari yaherekeje uyo ajejwe impunzi muri Tanzania yagize asaba impunzi z'abarundi ngo nizisemerere zivugire rimwe ko mu Burundi amahoro yiraye harabura n'umwe zigora bose baricecekera. Naomba sasa mnisaidie kama mmeelewa. Nagoma rero mufasha nimba mwatahuye, Wote kwa pamoja. twese hamwe Tuseme amani tawala Burundi. tuvuge amahoro aganze Burundi. Ukitikisa kichwa manake utaki amani. Wose Burundi majambo n'amahoro ugomba. Mimi mtu akikaa kimya najua amenielewa vizuri. Jewe umuntu ahoze mbazi ko yanahuye Kwa neza. sababu kama hutaki amani unataka nini? None niba udashaka amahoro ushaka iki? Bamwe mu mpunzi bayaze na televiziyo Renaissance bamenyesheje ko imvugo y'uwajejwe impunzi muri Tanzania ari imvugo igamije kubatera ubwoba, bakavuga kandi ko ibyo byose vyabaye bitabashimishije kuko ngo ata muntu numwe yaserukiye ishirahamwe HCR yarari muri ico kibanza. Izo ngingo z'agasakisaki rero zifatwa n'abagize leta ya Tanzania hamwe n'imvugo y'iterabwoba ibaranga ngo nivyo kwiyamiriza kuko ngo biteye kubiri n'amategeko mpuzamakungu akingira impunzi. Ivyo bikavugwa n'umushingwamanza Janvier Bigirimana umuhinga mu vy'amategeko. Nta muntu numwe yo kwirengagiza na Tanzania niho ko kwirengagiza yuko mu Burundi hariho ibibazo bijanye n'umutekano canke ibibazo bijanye n'agateka kazi na muntu kuko turazi yuko mwene ivyo bibazo cyane ibibazo bijanye n'agateka kazi na muntu vyavuzwe akatari gake ku rwego rw'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU cyane mu gisata kijanye n'ivyo kubahiriza agateka kazi na muntu ico bita Conseil des droits de l'homme bisigura yuko iyo umugwi washizweho n'ishyirahamwe mpuzamakungu uriko uratanga raporo mu gisata kijejwe by'agateka na muntu ibihugu byose biba vyatumiwe harimo n'igihugu ca Tanzania kusanzwe bifite ubuserukizi. Kuri kuno munsi nimba ikibazo nyamukuru gihari ari cy'amafaranga twibaza Tanzania yuko yo bivugira hejuru ikavyemanga mugabo kakaguma batoteza impunzi z'abarundi bashobora kwicumu kuko birazwi yuko no munsi hari ibibazo bihambaye by'umutekano hari ibibazo bihambaye bijanye n'agateka kazi na muntu cyane cyane ko batavuga rumwe narijya ko twegereza biringo bihambaye mu buzima bw'igihugu bijanye n'ivy'amatora. Tugasaba rero yuko Tanzania yohagarika ivyo bintu byose kirakora bitoteza impunzi kuko bitandukanye cyane n'amategeko mpuzamakungu cyo cateye ku mukono kandi bitandukanye cyane nibisanzwe biri mu Burundi. Tugasaba rero yuko abategetsi ba Tanzania cyo n'abadongo ishyirahamwe mpuzamakungu ONU mu gisata kijejwe vy'impunzi bokora ibishoboka byose ingingo zubahiriza impunzi z'abarundi bari muri Tanzania zigafatwa mu maguru masha kijambere yakiriye abarundi kandi se abarundi bonyene bahungiye mu gihugu ca Tanzania ariko no munsi nibo bafise ingorane z'umutekano zo kwirukanwa ku nguvu. Umushingwamanza Janvier Bigirimana asaba amakungu gukora ibishoboka byose kugira ikibazo cizo mpunzi gitoregwe umuti. Arakoze Darlene irakoze. Ubutegetsi bw'u Burundi bwiyemeje kugira igihugu cacu kibe akarere gahurira mu bidandazwa byo muri Afrika yo hagati hamwe n'ubuseruko. Ni muri ako kajyo ishirahamwe Burundi Business Incubator BBN yatunganije indwi yahariwe gufashanya mu makungu. Jean-Marie Niyokindi umushikiranganje w'ubudandaji arashimira ishirahamwe BBN ku bikorwa yakoze. Le gouvernement du Burundi s'est engagé à créer et renforcer. Ubutegetsi bw'u Burundi bwiyemeje gukomeza igikorwa cyo gufashanya namwe bashinga ntahe bafasoni namwe murongoye inganda muri kino gihe no muri kazoza. Ico twifuza nuko igihugu cacu kiba akarere gahuriramwo ibidandazwa byo muri Afrika yo hagati no mu buseruko cyane cyane muri no mwanya aho Republika iharanira intwaro rusangi ya Kongo yifuza nayo kwinjira mu muryango wa Afrika y'ubuseruko. Inganda zibaho kubera ibikorwa vya BBN
bifuza ko boba abafasha b'ukuri mu kugwiza ubuzi no mu kugwanya ubukene. Sinoheraheza ntateye intege abakorana n'igihugu bose na BBN mu gutunganya igikorwa cerekeye amakungu. Imvo nayo akaba ari korohereza abantu babandanya kurondera imigambi y'iterambere nk'urufunguruzo rw'imigambi irama kandi itagira akanenge. Comme facteur clé du développement durable et inclusif. Ubushikiranganje bw'imigenderanire bwerekanye ko bwaranguye ibitari bike mu mwaka w'ibihumbi 2019 akaba ngo haratsimbatajwe imigenderanire iri hagati y'abasanzwe bafasha Burundi no guhanahana amakuru n'ibindi bihugu. Ivyo bikaba byavuzwe na Ezekiel Nibigira umushikiranganje w'imigenderanire arongera akavuga ko ubwo bushikiranganje bwagiye buritabira amanama agenga amashirahamwe y'akarere na mpuzamakungu. Cette présentation s'articulera sur 4 principaux. Ibyo tubashikiriza bishimikiye ku bintu bine nyamukuru ari byo vyibi: kunoganza ugufashanya kuri hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu n'abasanzwe bafasha Burundi, gutsimbataza guhanahana amakuru n'ibindi bihugu, gutsimbataza ugufashanya kuri hagati y'abarundi baba mu mahanga, ubwa nyuma kubandanya ibikorwa twokwita ibya misi yose n'ubuyobozi bukuru mu ntumbero yo gutsimbataza cyane ugufashanya hagati y'ibihugu bibiri canke n'ayandi mareta. Ubushikiranganje bwaritabiriye amanama agenga amashirahamwe yo mu turere tumwe yo mu karere na mpuzamakungu. Aha notanga uturorero, twaritabiriye inama isanzwe igira iya 74 yatunganijwe n'ishirahamwe rya ONU yabaye kuva ku igenekerezo rya 24 gushika ku igenekerezo rya 30 Nyakanga umwaka w'ibihumbi 2019. Twaritabiriye kandi ihuriro rigira rya 63 ryerekeye gukoresha umuyaga nkubukomotse ku butaka bita energie atomique yabaye kuva ku igenekerezo rya 20 umwaka turimo ryabereye mu gihugu ca Autriche. Burundi bwaritabiriye kandi ihuriro mpuzamakungu rigira indwi ryerekeye iterambere rya Afrika rikaba ryabaye kuva ku igenekerezo rya 27 gushika ku igenekerezo rya 30 Nyakanga rikaba ryabereye Tokyo umugwa mukuru w'igihugu c'Ubuyapani. Au 30 août 2019 à Tokyo, au Japon. Nayo mu bivugwa mu nkino amahirwe yaracari ku mugwi inserukira gihugu intamba mu rugamba yo kuja mu higanwa ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAN mu mwaka wa 2021 kuko hagisigaye inkino zizohuza intamba mu rugamba n'indi migwi zishika kuri 5. Ibi ni vyashikirizwa na Olivier Alani Yungeko umumenyereza w'umugwi inserukira gihugu intamba mu rugamba mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru kuri uyu wa mbere. Olivier Alani Yungeko akemeza neza ku rukino ruzohuza intamba mu rugamba hamwe n'umugwi inserukira gihugu wa Maroc agwitezemo intsinzi kuko abakinyi bagwite guriye neza kandi ruzobera Bujumbura. Tubamenyesha ko ugo rukino rwaheze ari umugwi inserukira gihugu wa Maroc utsinze ibitsindo 3 ku busa. Ubu ni wa mwanya w'ikigabane ku isoko mutegurirwa mugashikirizwa n'urunani rwa radio RPA inzamba hamwe na television Renaissance. Kiganiro cuno munsi kijanye n'igihano cyo gukubitwa kicibonekeza mu mashure naho ubushikiranganje bw'indero bwari bwaragikuyeho mukagishikizwa na Parfait Mudasigana. Kwisoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Abigisha bamwe bo mu Burundi babananya guhanisha inkoni naho kuva mu mwaka wa 2017 ubushikiranganje bw'indero bwakuyeho igihano bibabaza uruhu mu mashure. Mbere umwe mu banyeshure aheruka gusandawa mu gisagara ca Bujumbura ahejeje gukubitwa inkoni n'umwigisha wiwe. None bizogenda gute kugira abajejwe indero bategere kumwe ingene umunyeshure akwiye guhanwa atarinze kubabarizwa igufa? Ivyo nivyo tugiye kugaruka ko muri kino kigabane ku isoko cyo kuri wa 16 munyonyo 2019. Parfait Mudasigana nije ngiye kukibashikiriza sangwa ikaze. Umunyeshuri azwi ku izina rya Shadia Nishimwe wo kw'ishure shingiro rya Carama muri zone Kinama mu gisagara ca Bujumbura aherutse kwitaba Imana inyuma y'igukubitwa inkoni n'umwigisha wiwe kwigenekerezo rya 2028 Gitugutu uno mwaka yazize ko atakoze umwimenyerezo yahawe. Ico gihe haciye hahagarikwa umuyobozi w'ishure n'umwigisha aserukira abandi kuri iryo shure. Mu nyuma bahavuye barekugwa ariko umwigisha yakubise uyo mwana n'ubu nta wuzi iyo yahungiye.
mu kinyamakuru cijwi ry'abigisha La Voix de l'enseignant mu rurimi rw'igifaransa bo bavuga ko hari abigisha bamwe bamwe bashigikiye ko igihano c'inkoni kihaguma abandi bakavyanka ariko bose barahuza ko ataworenza. Twashatse kumenya igituma hari abigisha babandanya gukoresha inkoni mu guhana abanyeshure kandi hari itegeko shikiranganji ryo kuwa 17 mu kakaro mu 2017 ribibuza. Mugenzi wacu Emile Nibasumba wa Radio RPA yaraganiriye n'umwe mu bigisha. Hano rero ntakubita umwana mu ntumbero kugira ngo amureke igufa aho gusa no kwamama, ariko iyo ivyo bihano bitabayemo ngo umuntu amucisheko agakoni ahubwo bituma umwana yijajara gusumvya. Kuryo rero umwana kuvugisha umuntu uyu munsi ataco bikimubwira, ahubwo wosanga uwo mwarimu bariko baramuha akazi kuri we kamumerera nk'umutsi w'ibuye, kuko nta kindi gihano gihari cotuma umwana atora umurongo akazovamo kazoza igihe kumukangira n'inkoni bitabayemo. Kw'isoko abahinga bati umurezi yahoze mu baserukira abandi mu masendika y'abigisha mu Burundi yaganiriye na Thierry Bigirindavyi wa televiziyo Renaissance. Umufasoni Elalwi Nibizi atanga uturorero tw'ibihano abona bibereye ku banyeshure. Cyane cyane ni igihano kitababaza igufa ry'umwana, kitamukura ku buntu, kimutuma umwana abona ko ari ikosa, ko rifise inkurikizi mbi ku buzima bwiwe atari ku rukoba rwiwe, kandi ko iryo kosa ritegerezwa guhagarara kugira ngo aronke amahoro, nabo bari kumwe mu ishuri baronke amahoro, abavyeyi baronke amahoro, n'abarezi baronke amahoro. Ni igihano cubaka, si igihano gisambura, ni igihano kidatitura, ni igihano kidatuza umwana. Hari igihano ca mbere cyo kumuraba igitsure gihanura. Imbere yo gutangura ishure akamenya amakosa atihanganirwa, kandi umwigisha akameza ko naho ibitigira ari vyinshi umuntu ataronka umwanya w'umwana umwe. Hari ico bita ngo ni prison yo mwishure. Iyo yakoze ikosa ukamubwira uti ndagukumiriye, ndagushira ahantu udasubira kugora abandi, aho abona abandi ko bariko bariga abandi nabo bakagaruka bakamutwenga. Ni igihano kandi gishobora gutuma n'abandi bana baboneraho bati iki kintu ni kibi sidagisubira. Iyo vyananiranye urahamagara umuvyeyi. Uyo murezi asigura kandi ko kugira ibihano bihurizwe ko neza abarezi bakwiye kuja hamwe n'abavyeyi kugira babiganize. Kubera hamaze kuba amasanganya menshi ku mashure, imyidogo myinshi y'abavyeyi, imyidogo myinshi y'abigisha, n'imyidogo myinshi y'abanyeshure, n'imyidogo myinshi y'abaharanira agateka k'abana, hari hakwiye yuko ubushikiranganji bw'indero bujejwe imibano baheza bakaraba ingene abarezi bo kw'ishure bovuga ururimi rumwe n'abarezi bo muhira. Icambere rero nuko ivyo biganiro hagati y'abavyeyi n'amashure bakamenya ibihano bizira, bakamenya ibihano vyakirwa n'ibitakirwa. Naho kenshi ugukoresha inkoni bitavugwa mu bituma abanyeshure baheba kwiga, bamwe mu barezi bamenyesha ko hari abanyeshure batabakomoka kubera ugukubitwa n'abigisha. Nino ngaha rero dusozereye ikigabane kw'isoko cyo kuri wa 16 Munyonyo 2019. Parfait Mudasigana nakibashikirije naho ubutaha. Cyari ikiganiro kw'isoko. Arakoze Parfait Mudasigana. Aha ni naho amakuru twabateguriye agarukiye, tukaba tubashimiye ko mwayakurikiye naho ubutaha.